Ndatanze mwiriwe na mwaramutse ku bakunzi ba BDI Info. Nongera nshimira wowe wese wahisemo runo rubuga, nawe wese umaze gukora subscribe kuri no channel kugira ngo ibiganiro by'iwacu uzokwame ubironka byoroshe. Ndabashimiye cyane. No musi nkeneye ko tuyaga ku kibazo cy'uno mugabo yahora akora ku rubuga Chakenge TV wo bitarapi. Cyo nongera ngire ko ntanga ubutumwa kwa Tibere bagenzanje. Bumwe ndabutanga kuri umwe Chimamanda Moses. Chimamanda Moses nta bucuti bwa cyane tufitaniye. Ico nzi gusa nuko dusanzwe dusa n'abakora bimwe. Mugabo mu buryo butandukanye. Hinge maye mvuge kuri no mugabo Rabi ibindi byo kwa Chimamanda ndaza kubihereza ko mu nyuma. Uno mugabo Rabi jewe narigeze kuba numva video ziwiwe mugabo audio yiwiwe n'ama interview yiwiwe mugabo sinigeze ndamwitaho cyane kuko murazi ibyo nkora n'ibyo akora nabyo nyine biratandukanye, turi mu kategori atandukanye. Twese tuba aba YouTuber hakujya mvuga ati twe turabubatse, ariko bamwe akavuga ati twe twubaka amabarabara, abandi amakanevo, abandi amazu. Urumva nuko babimeze. Uno mugabo Rabi yamaze kumviza interview ziwiwe, ndavuga uno mugabo ari kwita kuri songoye. Hari ama views turondera ugasanga ni njyankuye. Nkuko nigeze kubivuga ati igihugu ugomba ucanke gute uzuragira limit yo kuvuga, kuko hazogera igihe bikuberamo ingaruka mbi kandi hazogera igihe ugikenera. Rabi rero benshi byagiye kumenyekana yuko yafashwe. Amakuru menshi yagiye arava mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda, niwe yagiye arava mu Rwanda. Abantu benshi nkanumva abantu bapostinga Rabi yafa ko Rabi nindi. Jewe rezi nari nzi zina yiwe kuko uraza umuntu udakunda kumwitaho cyane si byiza ukumenya ibyiwe byose. None aca ngenda ndaraba ku rubuga rw'iwe bita ngo ni Chakenge TV, ariko guru nyene mubona. Ndumviriza video yiwe ndavuga ati ni hatari cyane. Hari abantu twita mu bibazo, twita mu bibazo cyane, kuko bamwe bavuga yuko yafatiwe mu Rwanda, abandi Burundi bavuga yuko yafatiwe mu Kirundo ariko arava mu Rwanda yinjira mu Burundi. Abandi bakavuga ati yatanguriye ubuzima bwiwe muri Zambia, avakigenda muri Mozambique, baramusongesha nyene baramuzana ku Kenge kwita mu Rwanda. Mu Rwanda ama interview, imvura, ama video menshi yo gucyoza igihugu, ariko mu nyuma yisanga mu Burundi. Igihugu nubwo bucanka gute hazogera igihugu kenera, hazogera igihugu uvuga ati ndakeneye gutaha muhira, nje kuraba ya misozi, ndakeneye kuja kunywa cha Primus hariya, ndakeneye gutaha i Burundi ndi umukeke, ndakeneye kuja kubona n'imiryango nasizeyo maze imyaka myinshi mu mahanga. Ariko ivyo mu gihe wamaze kwiyonona, ukiyononera izina, byose bigufira mu mutima ukicwa n'intuntu. None Rabi uhawe uriyumvira wewe amajambo yahora akoresha, nimba atahora akorera leta y'u Burundi, muga simvuge ngo yahora akorera leta y'u Burundi, kuko iyo bakorera leta y'u Burundi ntiba byamugejeje hajya. Nimba hari yindi leta yari yo bari irikira musuka kugira avuga y'amajambo, urumva yuko Rabi azovayo mu vyoroshe canke ameze neza kweri mu mubiri. Niyo mpamvu buno butuma ngoma cenda burungikira abandi ba Tibere bagenzanje nkuko ndabivuze. Chimamanda Moses dukora ibintu bimwe. Ni mu Tibere mugenzanje, ndamukunda ariko hari ibyo ndamwankirako. Ntuzoze tureke guhendana. Urashobora kwa gukunda umuntu mugabo ukavuga yego nta mwiza buragasembwa, na jewe ndafise bibi abantu banyankirako. Nta muntu azokwama bamwiza ku isi yose, mugabo hariho ukuntu nshuti yanje uhara nkurikirana kuri BDI Info, mukunzi wa BDI Info, hariho ukuntu ugerageza ukavuga ati bino bintu ndabigire kuno ndabishire nyene hagati na hagati.
nujya we anyankana umva ntazobigishiyemo inzigo nyinshi urumva ntazonya nk'ijana kwijana azopfuma nyanka bazi 40 kwijana hama 60 kwijana cy'abankunda sikibazo ama views rero abantu bashobora kuguma bagusuka bwana Chimamanda Moses ntinge mpere kuri kino bakaguma bagusuka ama commentaire ngo bana ngo turi nyuma yiwawe twese ibyo tugomba kubikora twobikora mugabo uriyumvira mu mutwe none ibintu ndabikoze bizompa amafaranga ariko nta mahoro bizoma uri kurantaho hari abandi bantu nyene tukiri kuri Chimamanda usanga baragiye hanze inyuma ya Afrika bakaronka iryo bako bagashikayo bakaca banka Burundi bakaca batangura kuvuga nabi nkuko nyene bwana Chimamanda abivuga mu buryo hanuramwo abikora mu buryo butaribwo kuko uri kurahanura umuntu uzi yuko agusumba umenya imvugo uhawe urakoresha bwana Chimamanda Jesse ndakwa ariko imvugo ukoresha mu gutanga ibyiyumviro cyangwa mu guhanura abategetsi bacu bo mu Burundi imvugo ukoresha zozugabanya umenye bazi gushirako n'akantu kakubahira bamugasanga uri kubita ibibwa abandi bindi bizina wishakiye ibirofa ababono n'ibindi byinshi je ntashobora kuvuga aromba hari imvugo uhawe urakoresha mu guhanura umuntu yumva tuno muntu yambariye kandi ntiyantuze wowe rero uciuza ngaho ngo nuko ndi muri Amerika ngo ntibazoshobora kunshikira leta y'u Burundi nimba muburaho mufyina ntimuzoze mukina na leta y'u Burundi canke y'u Rwanda amaboko ifise ibiganza bya leta by'izo leta zibiri bikora ahariho hose kwisi mu gihe bumva yuko umenga wabaseseretse bakakurondera boyemera bagatanga n'amatoni y'ubutare bakavuga ati ariko no muntu twamukene kandi bagutoye urumva uzocukeya bavyita gukeya imvugo rero koresha bwana Chimamanda hari abo zubaka nabo zitubaka ariko abo bantu zubaka bariko bakubesha kubera umunsi uzogwa mu byago bazoguma bavuga ati bana cina yapfuka nkiyihorera tukaguma twiyumviriza erega hari abantu usanga habayeho bazi gutukana mu buzima gasanga nta bindi bintu azi niyo tara ugasanga afise impano yo gutukana nawe rero bwana ibyo bintu nimba habura bikora hari wundi muntu akuri inyuma aguha ama idea umuntu ariko akubesha reka dutange ivyiyumviro bishobora kubaka igihugu canke bishobora kubaka abarundi dutange information ishobora gukebura abarundi ntuze twaza mu bintu byo gutuka leta ndabisubiyemo leta ifise ukuboko kurekure cyane none mubona ukuboko kwa leta ivyo kwa rayo gukoza kuri rabe none kubera iki wowe tokwiyumvira yuko nawe uri nyuma ku rutonde ushobora kuburiko kandi uriko none wibaza yuko washobora guhonyera mu Burundi bwana Chimamanda tuze tuvugisha ukuri kandi ndazi urahipfuza ba Chimamanda ndazi murakunda Burundi kandi muri mu ma message mwa mugomba gutanga yego birumvikana neza yuko mwa mushaka gukebura Burundi cya leta y'u Burundi ariko uburyo mukeburamwo sibwo ko buryo sibwo anga mu gihugu ca Zambia hari agahungu bitango ni Waimi ako gahungu mu gutukana ngira kasumbya na shetani baheruka ugafata karatuka president kakamushira nka kujya ku muntu wo bashize nko mu shashi cyangwa mwigunira ukagumuhuragura ukubita karatukana nta muntu numwe katubahuka mu gutukana kari karawihaye nakantu ukarabye nyine mu mutu amaso umenga karagututse atakyo nakime kavuze baheruka gafatira muri Zimbabwe bakoresheje umwana w'umukobwa nane we urazi gutata gusumbya leta ko ishobora gukoresha abantu miliyoni 5 kugira bagutate wewe none we nawe ufise abantu bangahe ubwo butumwa uzobushira kuri YouTube yabo bavuga ati abagukurikira ni beje baba mu mico itandukanye mugabo abazogufata bazoba arabo nyine mwa muri kumwe
bavuga yuko Rabi yatanzwe n'umugenzi wiwe. Namwe rero bahungu se mwikebuka, leta si ikintu cyo gukinisha, si ikintu cyo gukinisha. Tuze turi amajambo tuvuga, nimba ari information tuyitange mu cubahiro, tureke gutukana si byiza. Ndibaza nimba mbwiye Chimamanda sindamwa, yashoboka sanga namubwiye amajambo atamunezereza, mbabarire nawe ko nanje ndi umuntu nayivuze ubwa mbere, rushobora kuvuga byose ngo bimare, cyangwa ntushobora kwamukundwa muri n'umwana w'Imana Yesu Kristo yarazize ubusa, atakosa nawe mwigeze akora. Kuri no si rero nta muntu atagira amakosa, nta muntu numwe atanyerera. Yabashoboka sanga ndakunyereye ko urabimbabarira, mugabo zari nk'impanuro. Hari abantu mu ka video gakurikira nigeze kuba mvuga kuri Chimamanda, wewe ngo utanguye kuza kuri Chimamanda ngo n'umuntu, we nimba ari umuntu w'iwanyu ukabukunda n'ivyo wanje urahitamwo kimwe. Nimba ukunda impanuro ziva kuri BDI info ukacukunda n'ivya Chimamanda, ntibisa. Kuzoza havu usanga haradushira mu murongo umwe kandi tutari mu rumwe. Yego usa n'umwe, mugabo hari abawugora mikaku n'abandi bagenda mu straight. Murakoze cyane. Impanuro nizo kwa Tibere bagenzanje dusanzwe dukora content. Nimba ukoreshwa n'abanyarwanda bakagukoresha gutuka Burundi, uzofatwa wewe bajya nabiraramire, kazo usanga kenshi abantu bafite amafaranga. Nimba uri umurundi ukoreshwa na leta y'u Burundi ugaza gutuka Rwanda, no ilete ari yose wo burimo mugihe uhora tuka ikindi gihugu. Nshuti yanje, aho uri muri danger, mvuze danger murabyumva, uri muri hange. Cyo kintu ni cyiza, danger hange ni nka kujya ku muntu aharagira mu murongo wo hagati. Arumva nkurya murongo wo hagati mwibarabara, apana muri town, nko muri rally. Muraziza modoka zigira muri rally yahari Ngozi, ukacugenda ukacuhagara hajya hagati ngo aza gukatira, iragufyeta. Abari leta ufyeswe na leta, kandi leta igufyese nta wundi muntu azoza ayigwanya, kuko nayo yakoresheje amategeko yabo. Ashobora kuyimba rero ngo je ngo ndi buraya nta muntu azonkurikira. Leta Tanzania n'ababizi usicheze na serikali, bakubwiza ukuri. Keneye gufyinata ntuzufyinate na leta. Leta irashobora kugukorera umuti mwe n'abuzukuru biwawe bazoshika avuga ati respect kabisa. Nuko nizere yuko ubutumwa mwabwumvise. Tuba dukeneye guhanurana muri ibi na biriya, tukaza turubaha inzego, kuko intwaro uko yo iri kose mu gihe igutwaye yubahe utanga intererano, ivyiyumviro byumvikana. Je nizere yuko nta muntu sende DFDD canke umugambo uri ku butegetsi mu Burundi woyirukako ariko atanga ivyiyumviro vyiza. Bapfuma bareka kubikorerako, mugabo bakumva tuno muntu arafise vision. Erega niwumve ngo muri sende DFDD ngo harimo abantu bameze nabi, cyangwa mu Burundi ngo hari abantu bameze nabi. Si bose, ni nkuko no mu yindi migambi hari abantu babi usanga ari babi, gusa nuko turabona nyene bibamukako. Hajya record z'umugambwe result dutangura kuzimenya uwo mugambwe ugiye ku butegetsi, ni ucumi ati aba vyarapfuma. Iyindi migambwe yose bifise abantu bayo. None nka amajambo bwana Chimamanda avuga ari muri opposition, yewe agiye ku butegetsi na shetani ngira reba kifata ku munwa ndakiyo, nimba byose biguma kujya nyene, mugabo ngira yohinduka, azohinduka ntagwa nkuru rurimo nta n'inzigo. Yego murakoze cyane, murakoze mwebwe mwayikurikiranye no video buno butumwa guhera ku ntango gushika ku mwisho. Ndabakunda cyane, ndaramukije abantu bose muri ko munkurikirana mu bihugu bitandukanye, yaba Kenya, Burundi, Rwanda, Uganda, South Africa, Mozambique, Canada, United States n'ahandi henshi. Ndabakunda cyane, mbabariye nimba nakomerekeje, birashoboka ugasanga nashizemo amajambo ababaza, ariko muri mbabarireko.
ariko ndabakunda cyane. Bye. Mugira ama comment ibyumviro by'iwanyu, mbega ibyo mpaye ndavuga hari icyo bishobora kungura kuri abo bantu navuze ko, mbega ibya Rabi hari icyo byakwigishije ko, hari impanuro wumvise yagukoze ku mutima, nawe ushiramo commentaire. Nimba navuze bitari byo ushiremo tubyumve, nimba ubutumwa bw'iwanje ushobora kubona yuko bushobora gushika kuri abo bantu, ubashikirize, ugire partage mu magroup atandukanye, hama kugira tubandanye n'ibindi biganiro bikurikira. Sharp, Imana ibandanye ibazigama, ibarinde ibyo shobora kubangamira ubuzima bwanyu. Bye, see you next time.